sorti ya mbere narayikubwiye mukiba kuri 9 ucurambwira ati ndaza kuza tumanze tubari mu répétition amace tujana kuri église ucuraza nka 2 heures avant tugira répétition muhira I was there nayo kana namba kajipo ka rouge donc warabaye umufan wacu wa mbere yaduherekeje kuri stage antake bifati Kimu yarandonda ati manda ndashaka twandikire kakademu vuba ndashaka ukataka shaka kiwe ndashaka ukataka izo nayo nabikubikiye ngabo yavyivugiye ndabati zana urupapuro handika harige byacamwe harige bitacamwe bwati kiwe vraiment c'est trop pour être toi l'anniversaire nta mahera nari mfise changura même c'est 250 mais muri 250 nguriki changura bougie nguzi bougie tufate ndandika iki kuri bougie nandika poème ito amour bougie ndamubwira urukundo rwacu rumeze nka bougie ariko rwavuye ruba bougie rwarayonze mon cher ami asaze ndiko ndikora soto kamazira amezi nkanga ucura mbona yahinda none uzi niki byamufasha umva turahindagurika cyane tuhindagurika nk'ibihe Mwendiri mbona mafatire nigihe jewe mbaye nyamuja ijya nino ntibihindura ivyumviro wumfiseko ivyumviro vy'Imana dufise imigambi y'Imana dufise ku buzima bwacu irakomeye gusumba indoto zacu none muri yoka no kwizera indoto zanje cyane no kwizera umugambi w'Imana. Bonjour, bon après-midi, bonsoir abakunzi bacu. Kunza Siren Vibes abakunzi banje. Nibatse ko muhari. Nibatse ko muhari. Ndabara mu kici. Jewe nitwa Hosy irakoze karibu ku bakunzi bashasha batari banzi. Ndabakunda cyane abantu banje turaduhura bakandamutsa kuvuga ko bakunda ibiganiro byacu. Imana bahezagire cyane bandaye mudukunda mudushigikira. Nange muzoshigikirwa. Canke murashigikiwe namwe maybe. So, ini Siren Vibes abatayizi bien sûr ko batayizi reka ndayivuga ndayitake ni media en ligne koranga mu Burundi kora neza cyane ko ibiganiro biryoshe vyiza vyigisha bitwenza bishaka gutuma ubaho uryohewe mu buzima bwawe ukiga ibintu byinshi cyangwa ukamenya ibintu byinshi rero nimba utadukunda wandanga dukunda udushigikira anye tugatwara iganiro n'umutumire afise no mubwizo wanje kameraman arashaka kumwerekana ndamuvugiye ko baramuraba my ex best friend Malakai ni utashira ko ex na acho kubava Malakai kwa tukira aba best hagi ifo ko Greta dutumira muri girlfriend bavyohera nabi Zera good Zera nabi tukanye tukayabomora mana yanje basta sura kwa bagenzi bari biryoshe imyaka yose ubi inyuma hari ibintu bitagaruka mu buzima. Okay. Muga turacara abagenzi mwana tukira aba best nka kera ni tukakatana amazero ako nyene tuzobisubiza turashaka kwisura mugabo bitwa nk'amafaranga nka vacances abagenzi bakera bashaka kubona namukagira juste vacances ya 2 semaines ako turashaka gutumira abagenzi bacu ari nka vacances ya 1 semaine watu wayegeranije tu vois hambwa dutumako je batumako pour 2 semaines je na oui batumako je nawe eni abantu bamuzi baramuzi yitwa Malakai je ndamuzi nka Marashi of course kwando mugenzi wiwe narebe nizina ryanje nturizi warazi izina ryanje tari Hosy gigi Pentecote kora ku mugenzi wanje so yaje ngaha anye turatuganiri abantu batamuzi bamumenye kora ko ndifuza ko mumumenya n'umuntu afite impano ubugi ari mu bastarambe twamenye ngaha mu gisagara ca Bujumbura ashaka kuba ari n'umuntu atumye nja bintu tubisubiremo c'est vrai Nari bwa vyumvire kare. C'est vrai. Okay, Malakai yari ari mu mugwa abashari babifote. Turi mukwica ku mazi. Gobre kwigandukako. Definitivement. Okay. Bifote. Abari umugwi bakora hip hop. Abagenzi bacu twara abafana babo bambere twara ababifote n'abagenzi banje nabanera n'abandi twara abafana babandi
bavuga abafana babo hafi b'imbere bamwe baherekeza ahantu hose mu gihe so bisigura ko twe twari abagenzi b'abastar kandi nari niga wikiyeme Fogo ndabivuga vrai nari niga mu 8 wikiyeme 9e wikiyeme mana butwaye dushoshe mana shiyambusha mugenzi wanje nice to meet you again nice to meet you again meze neza hari ibintu babiryoshe quand même je ndibuka ko sortie ya mbere ya B40 bon en tant que B40 tumaze kumara nk'umugwi twageze kuririmba tutaraba umugwi ako tumaze kuba umugwi ndibuka sortie ya mbere narayikubwiye mukiba kuri 9 ucurambwira ati ndaza kuza tumanze tubare mu répétition amace tujana kuri l'église ucuraza nka 2 heures avant tugira répétition muhira I was there nayo kana namba akajipo ka rouge donc warabaye umufana wacu wa mbere yaduherekeje kuri stage en tant que B40 donc my god okay bisigura ko namye nkunda umuziki kuva kera bararirimba nkagira chef de poule ahubwo buje busingi nkunda umuziki nka kera kandi warawukunda utari harira nyine cyangwa ko ari ubufana nyine bwo badolescente nyine bwo adolescente nawe ziko harimo n'ubusutwa canke iki ariko twizere yuko byari bivuye ku mutima wose oya byari bivuye ku mutima rero mwaririmba mwenyene ya wari ico gihe warakunda umuziki kandi warakunda ibintu vyiza cyane kandi simwe mwaririmba mwenyene bisobanura ko umufana wanyu ko hari abandi bari baririmba abandi barapere ba GN bande mugabo cyane umufana B40 Garusamaresha mugeni kweli aba B40 reka tubaramutse hano bari turamukije JP turamukije Julio Makis namukumbuye Makis ari muri Zambie turamuramukije Kim ndugu yangu sana yambu hari undi niwagi Regis na undi hari ndi ba B40 wibuka handi mwa mufise ya Giswahili ya kera bayibuka nyinshi hayo ntazo Giswahili ya kera canke Kirundi urangomeza cane mwana umekwihangana sinzomaramara yari remix twagize version rap okay nani byo cibuka God's myaka yaciga mara nyinshi cyane anyway abantu bari kwibira invitation ya mutumegira bavuga ubwenzi bwabo yes of course biraja nko mugabo sivyo nyamukuru afite indirimbo shasha affaire familiale ambwiye ko ari affaire familiale yari mugabo hamwe na famille yanje urabimenya muri iyo ndirimbo yes hari umuntu mfanikiye hari uncle wanje yitwa Aimé Aimé abuza violon ujya na oncle wawe c'est vrai yes très talentueux yes d'accord sura ko harimo famille zinga yo wanje yabasha drake Beni ni wacu ari yindi abandi ntabunzi okay shaka utubwire gatoya shaka utubwire d'abord message iri mu gukora indirimbo zawe nukuri umuti parandika okay mu matano afise arandika tellement ko hari gihandi kintu uvuga ati nzobitahura ndi munda 2025 kandi abitahure mugabo gene gospel shaka utubwire d'abord message yayo ha mutubwire na nici sigura ni message iri simple isigura umusozi umusozi nico kintu umusozi iragoye kurira nta musozi numwe baworoshe kurira kandi yo muri Serbie yajyanzina tutavuze ariko no ngaha jewe twavukiye mu gisagara ko je maze kuja kubi ruguru narabonye imisozi agiye ruguru ryari mugenzi wanje okay 2015 kwiga Matse ko imisozi nabona ko ukayifacing ukayitraversa urabona ko imisozi nta musozi baworoshe hari umusozi urira vraiment kavuga taha nkakoroka gitoye basanga hari hasi usanga rero umusozi rero nico kintu cyose cyo mu buzima bwawe bwa misi yose kikugora kucamwo hari ibintu byoroshe gucamwo vraiment nkawe ibintu bya TV mga byarakorohe ndakubujije byibuka ndibuka tuvugana ubwo nyene
dans un mois naciye numva ati byatanguye burya nafashe bureau bati okay Fashe bureau dans un ndagukubita yo nashaka kuvuga nti hari ibintu byoroshe hari ibintu binyaruka hari bifata igihe gitoyi n'ibindi bifata igihe kinini kugira ngo ubirengane umusozi rero nico kintu hura naco mu buzima kikakugora gucamo kigoye gucamwa ariko nkaca nibuka hariyo verse yo muri Bibiliya ivuga ati Yesu yaraduhaye ubwo bushobozi avuga ati ya mwana mufise kwizera kungana kabuto ka snap mubwiye umusozi tsiranduka uyimukire hariya ariko si imisi yose vyama bigenda uko je indirimbo nanditse ndi muri ivyo bihe rero nabuze inkomezi zo kurandura uwo musozi peut-être Imana yanyimye izo nkomezi hamavuga ati Imana nimba vya vrai nubona ko uyu musozi utari bukura imbere yanje basifuma umpa inkomezi zo kuwurira kwera nkaguma ngaha hasi yawo ndiko ndawurabu ntaco nza kwimarira vraiment ndaza kurira ndaza kwiganyira ndaza gutuka ndaza kublaminga ndazi ariko ntibibi vyifa gusa mfuma uminzo nkomezi zo kurira kumbure nkazoshika mu gasongero kawo hamwe cya kibazo caraheze canke kitakintera ubwo musi mwenzo duza amaboko nshira izina ryawe hejuru nito navuze muri urashaka kutugira agakuplo gato ka parti wawe ariko nagize ibitero bibiri vya rap bimejeje kuvuga nabirimbye mu gitero ca kabiri nti koresha uburyo bwose bushoboka ntozi ndero mwami nyongorera mu yanje minezero byase ko numva nganiriza mu mutima rero nivyanka gose semerera mu mibabaro umusozi uri imbere n'intawusenyagura ndagusavye inkomezi zo kuburira maze ninashika ku gasongero hejuru nzoduza amaboko nshira izina ryawe hejuru sintinya gufata akazoza kanje ntazi ngo maze ndakaragiza umwami wanje nzi mu bwenge bwo kurekura ivyo ntoshobora kuzigama mbone kwakira ivyawe ntoshobora kwakwa umubabaro burya inyuma niko biri kwihebura kuraba iruhande bijya nibi kwizera kukaraba hejuru kuhoraho byose ni vyiza birabiye mu marori yayo usanga twandika ntimwavyumvise and he can sing too ashaka no kuririmba avuza na piano mutarayese ndavuga nga arayandi nza kuvuga mu nyuma sibibazo ofisi ibibazo ro muzi turirimbire hofra ndagufasha iyi nyene zofasha ijya kangahe gaoze rya 15 urabizi tangura basibogeza za kwakira oya bikunda wewe tangura nutimura umusozi mfasha kuburira nudatandukanya amazi mfume ndayajabuka bishitse nkatakamba maze nunyishure nzohora ndakwizigira kenziampo wayumvise mubuse kwazi no kuririmba nuko ta piano dufisanga ko reka aravuza piano ko reka aririmba avuza na piano afite kera ntiyarazi ko afite impano yo kuririmba mugenzi wanje hama aza kubimenya ngira ngo ari va mu muziki buhoro buhoro ntari nizi ko kameme ndamushimiye kera ari umuraperi wa hatari ibona wa undi nyine wa hatari ivyo kuririmba twakabibe Julio naki gahoro nari mu mugwi mfise abantu babikora neza kunsomba twevuriwe muri mu église naho yari gikorale uteza kumenya amajwi cena no vumenga ndafise akajwi vraiment ariko Kim yaririmba neza kunsombya duhuye na Julio wewe oh la la none jewe nze kuzana urujwi rwanje ngandi mfise Julio na Kim canja baskira cyane rero mu vya rap cene bazaka nabo nyene barampushinze kora natwe twarapushinze mu kintu cyo kuririmba nabo barapushinga je na ibintu byo kurapa afencha ndakubaza ikibazo ndakubaza nkaje nk'umugenzi wawe ndakibariza n'abantu babazi kera canke bazi bifuti bon kuntwa twababona daba mwara ba best friends no machara best friends I think even if mwashe gutandukana buzi gukura ako machara bagenzi mu mareve mwari mufise mwibona mugeze he mwibona hehe muri 10 ans 20 ans mwibona mwatanduka cyangwa mwibona mukora ama projet manini yari ama projet manini yari ama projet ndibuka hari umuntu wa américain numwe yari yaratwemereye ko tujana hanze vraiment kandi je nibaza ko ari indoto y'umuraperi wese gitangura kuri sinzi abuba ko ico gihe cege Amerika yarenkarna passion yacu ya rap kumva rero ko umunsi mwe tuzogenda guperforminga muri Amerika kandi byari hafi cyane vraiment
hamaca haratamwo ibintu bya 2015 aratubwira ati bamwe barahunga aragira iki indoto vraiment zacu nta ni cakane nta ni cakane ca 10 sinzi kuno novyita twigeze dushikako iyo muhemura mubivugana ko mukiga imihari canke mukagira imihari bihe ndazi ndi ku munsi mutageze kuvyevoka munsi umwe epa cha tugira ati man peut-être biga nivyo twari sanse gukoreshwa kiyagiye ariko je vyanyanki vyaranse ko mpeba ko navuga nti epi niyo namangi imihari ati epi uratwo wahevye umuziki utarawutangura epi yarafise impano benshi bari batiko muri bifot ari jewe ndi servo yayo ngo nandika ako ntibigeze amenya epi ukuntu yampushinze jewe ukuntu yapushinze Joy ukuntu yapushinze Kim ukuntu yari servo ujya mugwi epi ntazi kuririmba avec ijwi sanze ko arazi kwandika arazi kwarrange umuziki yarashobora kuguidinga ati ririmbuka ubikurikiye ugasanga ugize ibintu bikomeye nambwe ati epi nuko je ikintu kimbabaza kuri wewe nuko wahevye le monde ici itarubura itaranto iri muri wewe ndavuze nderero nduvumenga yego naho before tutayikorana cyane kubera ubuzima bwa dutandukanye cyane ko navuze nti aka gatoyi kakisigaye muri jewe ndifuza ko umunsi umwe nkazoba ndi ku gitanda ngira mpfe numve basi ko ngiye ngaragara ni bihora bigutera ubunebwe gukora wenyene biratera ubunebwe uramenyere umugwi ego la fois passée ndugitse ijya clip muri groupe kimu yaciambira ati man ngwi clip ngo urabona ko ngo pardon nguri nguvu nyinshi ngo hamwe n'amahera menshi cyandibuka tukiri kumwe vraiment izo nguvu je sinumva ko nazisohoye sanga nzanye dukeyi utuguvu dukeyi ujya nawe dukeyi amahera nawo twarayarondera twese asanga ntibituvunye ako uri umwe birakuvuna bien sûr haba mu bigumbagomba haba mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'inkomezi zo mu mubiri uca wisanturi seul ego uretse ko baransapotinze mu buryo bw'ivyumviro baramfasha barantera intege barambwira ati wewe naho tutakiririmba cyane ariko turaryoherwa kumva ko ubibandanya barantera intege muri ubwo buryo ku buryo numva umenga sindi jenyene mu mpano ufise nyinshi niyihe mpano ubona ishobora kuzogutunga naho ubikora for fun mugabo kavuga ati nka hobby ikintu nokora kubyo kwinezeza ko mbona ko cyo yego ako gishobora kuzogutunga ashobora kuzova mu mafaranga ukashobora kuba wo kwitunga kwera iyo mpano yako ni abantu benshi batuzwe n'impano zabo ndibuka nkiri mutoyi wowe twageze kwa turagenzi ako kugenzi bwacu ama WhatsApp ntiyari bwabe nta message menshi twandikiranirana wandika udukete ndibuka tukiri batoyi vraiment tukitangura ama 7e ma 8e ndibuka narandika vraiment du poème Kimu yarandonda ati manda ndashaka twandikire akademo vraiment ndashaka ukataka shaka kiwe yego ndashaka ukataka izo nayo nabikubikiye ngabo yo byivugi ndabati zana urupapuro handika harige byacamwe harige bitacamwe bwati kiwe vraiment c'est trop pour être toi ndibuka no kw'ishure abapeti barampa vraiment bafise aba girlfriend baba bafise ama anniversaire cyo gihe nta makado ya atari ugatizana ndakwereke vraiment aca ndafise ukuntu nka Hosy nagira hash o s y ama hash nkandika amajambo yayo o nkandika amajambo yayo ari ibintu bikomeye cyane ndibuka harimo ko gatwakundana navuze izina ico gihe aragira anniversaire nta mahera nari mfise cangura nafise 250 muri 250 nguriki cangura ibuji nguzi buji tufate nandika iki kuri buji nandika poème ito amour buji ndamubwira ukuntu urukundo rwacu rumeze nka buji ariko rwavuye ruba buji rwarayonze mon cher ami asanze ndiko so narandika fofa byanjyohera kwandika haba kwandikira jewe cyangwa kwandikira abandi bantu birangyohera byanyu bingyohera kandi no birangyohera ko ubu niho mbona ko ico kintu uvuze avant je sinagitahura vraiment ko ibintu none kwandika vyonunga ntandika ibitabo kora jewe sinibona cyane ndumwanditsi ibitabo ariko vyeri kintu vyama poesie canke ivy'indirimbo narabikunda cyane hama muri iyi myaka rero iheze mikeyi no ukabona umuntu arakwegereye ati je ndazi kuzi kwandika ndashaka kunyandikira indirimbo byave
okay nandika indirimbo zo muri B40 movement okay kora nyine ni umugwi wanje akumva ko no yihereza undi muntu akaririmba nkuvumenga cyo cizere kiraje hakaza uwundi hari no duruka gukorana album ntemerewe kuvuga izina umva kabona n'umuririmbyi utaziga arakurondeye ngo mwandikire ico kintu rero narabonye ko uretse ko mu Burundi ko bitari haneza two ndiyumvira kuzorondera abo mu Rwanda akora mu Rwanda hoho barabitahura cyane mu Burundi mvaca gusigurira turabona umuziki wo mu Burundi nturiha eskaye mahero kuransaba iki habo tugira rero nkamubwira ati basi wewe uzana melody ndaguha amajambo gusa canke ndabikubwirire byose byose na instrumental kwa ndafisa ama notion yo gukora na producteur na beatmaker me umudugije amahero kumvumenga nawe umuravye kumvumenga aramwumviye ikigongo hano la fa passer yimbwiye arambwira ati marashi none wancanga ndambwira ati vraiment jewe tuvumenga nabikugira for free ariko urumva simisi yose ndabigira for free haraza naho gatima havuga ati kwiki hari abandi bitunze kwiki je bito apara kuntunga ko mutera ko nkabikuramwo nkabikuramwo akunguka ariko kushika ubu biracari ikintu nkora kubera ndabikunda ko arabindyohera no kugira mfashe harabona ndikira muri gospel n'abandi bo muri secular atari profane nta majambo yo guprofana nandika y'ibishego canke iki ariko ndavuga nti kwiki ntoterera basi naho ntaririmba indirimbo z'urukundo at least je ndayanditse nk'umuntu azimana irashobora ntiza imeze nka zazindi ndashiramo ico kirundi ndashiramo ndabiryohora ndashiramo ico congereza nkagira iki ngashiramo ya majambo nyene abantu bakoresha ko simba trop vulgaire simprofana kumana ego yeah okay nivyo nangira mvuge Malakai ni umuririmbyi wa gospel mugabo asha arazi kwandika ibintu by'urukundo mes amis ndakwandikira wazi my friend we know each other turazirangije na wewe harakare twanditse gushobora kuba wibuka akaletre nanti amakete menshi bro nanti amakete menshi dernièrement hari umukobwa agira mariage cinabwe atazi ko ikete nakwandikiye bon poème nakwandikiye ariko ndezita c'était en 2013 ambwe ati marashi ndagusavye kandi bon bafite ama archive ndafite vraiment ndabika vraiment bafite mariage mu ndwiza ndabwe ati sho kwiguha akora mu indirimbo reka bon umuntu agenda la meilleur turimbo turire tukati usanga urukura feeling indirimbo muri yimvyi umustani akomenga mu Burundi yirire kumbwira ni true story kumbe naho ni marashi yanditse ndamwinginga bati sho kwiguha ufise mariage sho kuguhungabanya arambye ati nukuri jewe ndistable ndazi byo ngira ivyo ndimwo nta kibazo ndabimurungikiye carambwira ngo marashi likete tari mpaye avant peut-être ibi nzogira samedi niba vyarabayo yakugira mariage yakugira mariage bon ni vyashatse kumbwira ngiyo kete ndagibuka nk'amapome ndayibuka bo tubwire kandi oya kama hariho abantu bakora ikiganiro batazi comment draguer bavuga kata bakarungikira abasheri babo ndibuka neza bakasha abandi bana barabari kuri telefone hari ziri mu telefone je bazimara kai nk'umwanditsi w'indirimbo z'Imana ako kagaciyemwo gusa mwaka n'indirimbo za secular abantu bashaka indirimbo akora ko kwandika biragoye abantu bafite impano zo kuririmba mu gatazi kwandika tuvyemeranye ose hari abantu bazi kwandika batazi kuririmba ose hari abantu bazi kwandika batazi gutora melody y'indirimbo gasanga indirimbo yanditse neza ariko melody yayo vraiment nshaka gutwara mu mpemu genre feeling indirimbo so biroroshe ko mufashanya nimba uzi kwandika ukegera bigaze gutora melody nimba azi gutora melody kaja ku ijwi giwe ntiripfubusa tuba rero marashara hari mu murondere ariko mu amafaranga tazakoresha umugenzi wanje kwa gusa no tochibimbira bakoresha kwa gusa tochibimbira na diaspora bigora kwandika ikirundi surtout kwa abantu batazi kwandika ikirundi bigora ko bashaka ko batarakuriye ino mu murondere Malakai abandikira bafashe mamudu frappe ko amafaranga muri afise yo gusaba clip meza ko jama video meza muri afise mushaka kuba maybe mubura gusa nyandiko nziza je nibaza ko ni nukukuna abanyarwanda bako baratera imbere mu bintu byo muziki ego babirimwe amafaranga menshi ariko ntibandika neza barandikisha neza wala
si bose bon nzi batwara umwe kwijana yandikira abandi kandi ntibatinya no kunabivuga tugu no musi umuntu arama mahera ntonavugira ngaha gatumva gusemaki mu njuni yandikiyaga braza umuhamera nkaya wowe amafaranga ko gutanga abakwandikira urayafise abandi n'abafise bandikane umva biracaguye mu Burundi uvumenga ariko ndabanda n'abatahura ko mu Burundi haraje ibintu vya umuntu yandikiye uwundi kazumva ariko aravyitapa ku radio akanamutuka gasanga banashwanye nje dubaza ko harimo akantu kuko gutinya ati umuntu akazobivuga ku radio ko ari wanyandikira mbe ejo tukaba tazuba tukivugana izo yamenze gute ako jewe ndu professionnel kandi ndubaha Imana ikirengeyeko nta showbiz ngira naho ndirimba gospel sinumva ko noza kubikoresha ivyo bintu ndafise ama message menshi ndafise ama audio menshi yaba artiste bakomakomeye bakoranza bandabandikire sinibatse ko izo audio no zipartage ngo ndagira iki ndafise ama audio original yabo yijuganje ndabahereza kugira ngo babisubiremwo sinibatse ko ivyo bintu no bikora umuntu mwumvikanye ikintu le récemment hari artiste kandi akomeye twarakoranye vraiment arambye ati marashi kuko copyright ni ikintu gisanzwe vraiment ico kintu yarakinyemere ariko sinemere kumuvuga mu gihe album y'ibitarasohoka n'abandi ico kintu batagitahura na gatoya Uvuga ati turabiboblige magiye ngo amafaranga make. Ya jiravuze umuhaye amahera make. Ego basi harimo copyright. Ya harimo navuga ati jewe vraiment copyright jewe yawe ntuyigira ko ndagukwiriza amahera yose ushaka. Ntuzo nabivuga kamera nk'uyiguze. Kamera nk'uyiguze. Me nundi avuga ati vraiment kuri aya mahera umuhaye ukacumbuza na copyright. None jewe ndagukoreye kwa gusa ntushaka no kumpromotinga. Okay ndagufashije nawe mfasha. Fashaye. That's it. Nubundi kwa ko bafaranga turazi ko aracari make nga mu Burundi surtout mu bintu vya mu bintu vya mugabo ifo gufashanya nimba waragize Imana ukagira iryo zina ukabuzwi kaba abantu bazi indirimbo zawe menyekanisha amarashi nawe abantu bamenye ko yandika neza apaye ko aririmba ari umuvyi arandika neza kugira ngo shwe kuronka money to live gitara kigwe ntaje serbi aho kuvugenza wacengera giye serbi reka anyway hari indirimbo waririmbye tayibagiye irimo inka ibintu vy'inka ayinkamiye iyo ndirimbo shaka ungire signification yayo wakuri nibira umukobwa yes ni umukobwa Iyo ndirimbo nari nayihaye ujya nyine twarimbanye Edouin yitwa gute yitwa 5G menga niko yita nari nayihaye n'umuririmbyi mwiza cyane vraiment ndayimuha yose ya arimba makaroke arimba na Edouin muze difference 5 difference ibintu je ndayimuha yose vraiment ndayimuha agenda mu nyuma ndumvenga kashirema karap ndakandika karap mvati kame sinzo iririmba nyene kakwemo mapenzi sasa jero après navuga ati non ndashaka kuyatwibiwa bizo kwituka ari Edo yafashije ndayemanga vraiment avant vyanteye ubwo bwo kuyemanga kwa navuga nti bashobora kudécouvrir avuga ati marashi mbega ariko cyantangaje nuko plus de la moitié y'abagenzi banje bayumvirije bon abo naronse feedback direct bibaje ngo ndirimba ya gospel. Yeah. Rego mengane gospel ko umukobwa uramudekrive ukamuvuga. Yeah. Ntibaramvuga kujya kwera birana. Ariko navuze nti ngira nandika indirimbo batoshoka bumva ikintu. Ariko hano vraiment nabi specific ndavuga nti urica abavyeyi bose bipfuza kuronka uruwo abahungu bose bipfuza gukunda uruwo abakobwa bose bipfuza kuba ico kintu vraiment bati kamame kashirema kanu ubutahura azovyumve ko ndiko ndirimba umukobwa ariko ibindi byose ntibigeze bitahura ko ndiko ndirimba umukobwa urayibuka none ego tujimbe abantu bashaka imitoma mube hafi akamuzoka kenera amajambo kishamba na make iyo hageze yukomvuga icuri amavuga kambara makene nahadikiriza ico numva vy'ukuri ubwenge bwanje iyo bwiyumviye wewe nisanga muri wowe nguye bunguri ikintu nkora kenshi iyo nzaza niwe nduzi ibiganza ntibiguma uko biri no mu ndoto zanje za mbere zisara
sinigeze mpura n'uwo musa waje urengeye ico nahora ndota nsaba kure cane birenze uko navyibaza ayinkamiye yuzura igisabo ayimana ingabiye nje ndiga amasabo ayinkamiye zigama amasabo arafise imitoma kweri. ayinkamiye ari izina ry'ikirundi ry'umukobwa twakundana, izina ry'ikirundi rya kabiri ariko benshi ntaryo bari bazi cyo tuma batigeze babimenya. Kya gihe nyene genda yandika. Ari true story. Yari true story. Yitwa ayinkamiye ako ryari izina abavyeyi bashatse kumwita ntibari mwita. Je musi mwarimbwiye nuvuga nakazina ndakunda amazina y'ikirundi. Ndakunda amazina y'ikirundi meza. Ayinkamiye ryari izina abarundi bita ana hari amafamiye usanga umwana wa mbere aruta imyaka myinshi umwana wa kabiri. Kusanga baravya umwana wa mbere hagaca haca imyaka myinshi kugira baronke wa kabiri. Iyo rero wa kabiri aje bon nta planning familiale bagira vyagoranye. Iyo rero wa kabiri aje inyuma y'ico gihe kinini kenshi niho baca bamwita ayinkamiye. Sigura amata imana inkamiye ico kintu cyose imana bon ufise wizera ko wagikwiye ku mana mpara ikintu kimenga ni ibintu vy'Imana cyo rero benshi bishizemo ko ari indimbo ya gospel ako siyo gutukana nta bishege irimwo iratese ubu numvise umenga nzoyorungikira abantu bose nkunda bazo barayindirimbira basi at least amwe basore akanwa gakase muze mwatungikira abashari banyu aryohewe tini mu ndoto zanje zisara sinigeze mbona umuntu hari gihura n'umuntu uvuga bati ego narifuje umugore ariko bon sindarongora ariko hari umuntu azava mu buzima akavuga ati jewe vuma no majambo nakoresheje mu gusengera ari munsi par rapport y'ico uri kuri jewe okay. So katugaruke kwisi tuve mu rukundo. Malachi Malakai I'm sorry. Right, okay. Indoto zawe zingana gute? Indoto zanje zingana gute? Ico kibazo kenshi ikibazo cya mbere wambaje uvyeke indoto rusange dusangiye n'abagenzi jewe ndakuze zawe nka wewe to turakura vraiment ni ibintu byinshi nagiye mbona mu buzima bihinduka ugasanga ivyo narota 15 sivyo nashitse mfise 20 je natafise 20 sivyo ndiko mfise imyaka 30 nagiye usanga ubuzima buri imprévisible cyane mu buryo buteye ubwoba ku buryo haragera igihe je nahagaritse kurota umenga ni ikintu kibi ako je navuze nti Jean twosiga twagwa n'umuyaga oya sintwaga n'umuyaga ako je ndavuga nti jewe uko bukeye uko bwije ndakora ico nategerezwa gukora hama à la fin oui ugiye kuraba nk'umwaka uheze canke imyaka nk'itanu uyisuzumye uvuga ati erega bwa bundi nasanze ndiko ndashitsa indoto yanje ntabizi ndiko d'avancer ntabizi kweriki ndibuka wo tuvugana bya Siren Vibe si biwaheva quand même akora vuti jewe lundi nzotangura kugira iki hama mardi ndagira iki ku munsi hama wisanga nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka ibiri hari yubakitse ikintu kimeze uko abantu bafise amahera avuga ati jewe ico ndota mwijoro mu gatondo ndi capable yo gishitse ariko dafise ubwo buryo hari mvuga amaheve afadika ariko hari rêve zidafadika uvuga ati jewe nka twege tuje muri context ho y'ivy'Imana bati Imana jewe ngiye kwiga kuza ndakumvira ku munsi ko aratsiniba no muri Bibiliya uzosome Bibiliya nta muntu numwe Imana yakoresheje yamuhaye igicapo cy'ubuzima bwiwe ngurumva wowe ngo 20 ans uzucugira ngo 30 ngo muzucufa à 20 combien uretse Yesu niwe yaje kwisava adikimuzanye yatanguye à 30 ans niwe yatangiye ministère yo hama 33 ans 32 ans et demi abarapfuye yarabize ako abandi bose bazi kwisi Imana ibwira iti umva Abraham va mu nzu ya so na nyoko hama je nzokwereka azi umuntu kuva agakukura ahantu ujanye he agwatumviriza va ngaho jewe nzokwereka igihugu izojama kandi ico gihugu ntihashotse bakimwereka ngo bukeye byarafashe imyaka akuna musabura ngo tumwita kahise kuruza wabizera je nico narabaye desi cyane mu buzima ndoto nari mfise vraiment sinzi kuri no myaka izaba imeze uko ku buryo navuga ati man je ngiye kwiga kwizera no kukumvira
hari ibintu ntakora kwa numva ko Imana numva umenga biri jewe hari n'ibindi bintu nkora kwa numva umenga ndavyemerewe kubikora ayo ma decision yose agira afata mu buzima bw'irero yateranya urumva umenga bwabundi nako ndashitse ikintu kanaka ntabizi ako tuga abantu twadushaka ikintu kiri presse cyo tuma abantu baja kera baja mu bapfumu ati ndabira hewe ndabira mbe uyu mwaka uzohera gute barumenye ntibagihari ntawizi ariko barumenye basigaye benshi ari aba prophet kazubone mu Kristo aragiye ngo ndagusabye prophet kanaka ndabira ukuntu biziba bimeze ndakurabira urafise bibiliya urafise Imana iri muri wewe urafise muhemu yera aza arakuyobora ku munsi ku munsi est-ce que tu as besoin yuko wegera umuntu umva turafise iyo souci yo kumva umenga turafise ubwoba bwejo biziba bimeze gute mbega ibya serbi bazovyugara ryari mbega je nzoba mu Burundi bushika ryari mbe nzopfira mu Burundi cyangwa nzopfira mu mahangana ibintu nk'ivyo basanga turaguma ako ibyo byose biba bifatanye no kutizera Imana iyo wizera Imana Bibiri ivuga ngo watanguje kuba muri toiga aragisozera wowe wiga kumwizera ku munsi cyane twabayeho neza kweri tranquille genre je ndi bon Imana nshatse kunkora nico nkora bidakunze ni bon bikunze ni fresh Baza ko hari ubuzima hari ama period umuntu acamwe vraiment Imana kumvura bihebeye ego kavuga ati jewe niyo indirimbo umusozi je niho yavuye tango ivuga ati ndari kwizari zanje ndoto ndadishize ku nyundo zawe kuko jewe yo mbaye nyamujijya nino munyamujijya nino n'umuntu agenda arahindagurika no musura afise indoto iyi akashimagara marashi anavye nabwira bya Siren Vibe ndiuka wowe ijya dogo si wari office ijya kandi rogo yawe yambese natwe yamazira amezi nkanga ucira mbona yahinda none uzi niki byagufasha umva turahindagurika cyane tuhindagurika nk'ibihe ndirimbo namafatire nigihe jewe mbaye nyamuja ijya nino ntibihindura ivyumviro wumfiseko ivyumviro vy'Imana dufiseko imigambi y'Imana dufiseko ibiseko ubuzima bwacu irakomeye gusumba indoto zacu none muri yo ka no kwizera indoto zanje cyane no kwizera umugambi w'Imana kwizera umugambi w'Imana nawe umenya gute umugambi w'Imana umenya imisi yose ugiye kumvira ijwi rya Mpwemu Yera imisi yose ugiye rumvira Imana mu vyikubuza no mu vyo ikwemerera je nuko mbaye okay tweze ikiganiro kweri kubera bava ngana gusabye nimero rya kabiri kandi ndayifite usuru best umva aza amajambo meza nawe akajambo akona ka punchline ndibuka hariyo muri mje muri Tanzania sizi kituma iyo ndirimbo ishita basi ni dogo muri manjonje arimo ngo daiwepo kama sikujituliza mara mbili naweza kukutongoza ati hamwe no kwifata kunda kubonye hamwe no kwifata no sanga ndakudiraza ijya kabiri nawe ngo usanga nsabye nimero kandi nsanga zifise I'm proud of you ndi fier de toi ndi fier y'abagenzi banje basi abantu bagusaba nimero basi abantu batari abagenzi bawe abagenzi bawe bagusaba nimero kugira ngo abagenzi bawe okay. Merci pour le compliment quand même. Ndezi kiganiro mugabo jewe vraiment ndagihebwa ni n'uriwe ntuheba vraiment ntuheba kandi j'espère ko Imana izokujimbira nkuko isa wisenga izokurongora kandi uzoba umuntu akomeye. Amen. Yeah. Amen. Kandi bizoba. Amen. Kandi tuvuge mu kiganiro tuzukirabe ucuga kata tuvuga ati ibintu hoze yarabivuze cyose genda umuvugishwa byari byarahishuwe kera yari yarabivuze ke safi sanzo kata alors mugusezera shaka ndaguha kanya ubwice ubwiye abakunzi bacu abakunzi ba vibes parce que hashobora kuba ari ikintu hakubajije canke hari ikintu wifuza kubwira abantu ariko bacite so it's your time before we go. Jewe nibiko biratubiragiramo twese ubu duka 2015 yubonye abantu batatu canke bane bari kumwe bari kwaganira iki politique yari politique ubu bonye abantu bane batanu begeranye bakwaganira Serbia harino naherekeje namukubwiye abantu benshi vraiment nta kindi kiganiro tumufiriza gushika neza kandi turamukunda cyane nta kindi kiganiro kandi ni byiza vema kurondera twege Imana yaraturemye ituremana ikintu cyo kwipfuza ikintu ciza gusumba
ntituri inkoko ari inkoko irisha umva ijya ahibonye ahishitse naho nyina ko tugimana yaduhabwa ubwenge bwo kwifuza ikintu ciza gisumba ico turimo ariko ico kintu kirabicaha mu gihe tutazi yuko twibagiye yuko nta ciza Imana yigeze iduha gisumba yo nta gihe umunezero wa mbere muri ubu buzima ni gihe wibutse canke umenye yuko umunezero wa mbere utari muri ubu buzima ego niryo jambo nabatekera cyo yiberaho neza kwe forever joro giza rero turasubira hanze nilikuwa mpole leo yani nilikuwa na enjoy nilikuwa na kuenjoy I'm enjoying my friend I didn't know I'm enjoyable yani emission dukoranye kandi twerukana kera kora ubuzima bwatanishije turatatana kurondera tubane tukibana muri quartier duhure dutere story donc harimo n'inkumbu y'abantu bakora babonye ko harimo n'inkumbu nayibonye amaso yawe ya brilla utuntu kumudesi yani tomitomeje nabonye umukobwa so bon je nagiye mugabo natwana n'abantu baravyimisha baryohewe apa yuko ari umugenzi wanje amajambo avuze mu musika amajambo mazima amajambo ashaka kubaka ashaka kugira ico bafashije mwebwe aho muri so reka ndagushimire nje ndagushimiye cyane hama keep working hard gazo muri karibu merci beaucoup tanguye ngaho uburi cugumuza yeah thanks so reka nshimira abantu bose abakunzi bacu kuza Siren Vibes abakunzi banje j'espère que mwagiye na emission nibo waryohewe please dufashe kuyipartager kwishikana kure kwereza inshuti n'abagenzi na famille ngushira ku story maybe hama uzodufashije ibintu byinshi ngaho abantu ko abantu bashatagize mugabo ngaho dufashije byinshi ko abantu bashaka kudukurikirana baciye kuri story yawe bataha badukurikirana ugasanga baciye badukunda rero mu bidukorere hama Imana izubahezagira sio none alors naho utaha jewe ndagiye namwe muwandanye musigana amahoro y'Imana bye